twahungukiye ibitari bike. Ubwa mbere rero twaciye tugira inama bituma dushika ku masezerano atari make. Twaragiraniye amasezerano gufashanya mu bijanye n'imigenderanire, no kuvuga kuza turavugana ingene imigenderanire n'ibindi bihugu yifashe be n'igihugu cacu, kuza turavugana ingene ibi bihugu bibiri byo aho bihagarara iyo habaye ikibazo ku isi. Ugira kabiri twaravuganye yuko ngaha muravye mu Burundi nituragira uburambe bukomeye cyane mu bintu bijanye n'imigenderanire. Abarundi benshi urasanga ataburambe bafise, ntibakore neza umwuga wabo mu bijanye no guserukira Burundi mu makungu canye kuduserukira igihugu mu mashirahamwe mpuzamakungu. Nico gituma rero twaciye tugirana amasezerano yuko bazotwigishiriza abarundi mu bijanye n'ivyo vy'imigenderanire n'ibindi bihugu n'andi mashirahamwe mpuzamakungu. Ubugira gatatu twagize eka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu, ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri noneho ibintu bejeje kuyangara ubwo ngaha mu gihugu c'u Burundi abasirikare rero batari bake batanguye kwibonekeza mu majwi ateye ubwoba, ubwo nyene bariko barashikiriza amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyene c'ubura Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwo nyene tugerageje kurondera umwe mu basirikare bafise ipeti rya majoro, ubwo nanone ashikirije amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero vyose tuze kubikomozaho kandi tuze gutanga umuco kuri ivyo n'ibindi biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyebazo ko rero hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'amajambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza. Gushikungu rero munywanyi wacu eka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi kure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu herereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese mutwumviriza muherereye mu ntara zitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Mugabo turabaha ikaze muri aya makuru. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba muri ku musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazo jya none pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya amakuru avuga mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwamenyesha makuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku majambo akomeye cyane y'agacamutwe undi musirikari ajeje gushikiriza Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwo menyesha yuko rero ivyavugwa noze nyene ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubwo yatazira umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ari vuvuzera, agatazira rero n'abandi bategetsi harimo umushikiranganje wa mbere impene n'ibindi bitandukanye vyagiye rero biraboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Noneho ibintu bejeje kuba agahomera munwa munyemere rero mugabo tubiganuke ku makuru akomeye cyane duhejeje kuronka nkuko nanone umwe mu basirikare tugiranye ikiyago ace rero adukurirana cyane kandi akatubwira yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abasirikari rero bagiye kumwereka ico imbwa yaboneye ku mugezi. Evariste Ndayishimiye rero bibaye mu nyuma z'uko rero atariko aravuga rumwe na bamwe mu bajenare bakomakomeye na cyane biboneka yuko rero ba majoro bafise umutima uhagaze bivanye rero n'intambara Perezida Evariste Ndayishimiye yikwegeye mu nyuma y'amajambo akomeye cyane n'umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda ajeje gushikiriza ko ari we wese afise umugambi ukomeye cyane wo kugaba igitero nyuma y'ivyavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye byo kugerageza rero gutera na cyane no kugumura abanyagihugu mu gihugu c'u Rwanda na cyane aharimwo urwaruka. Ubwo Evariste Ndayishimiye yaruhamagarira ibikorwa bitandukanye byo kugumukana ubutegetsi bw'ico gihugu. Mugabo rero bica vyumvikana yuko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ishitse aho umwasa ashaka nkuko twahora tubibashikiriza. Ibi rero biriko biraba bibaye mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane kandi y'agacamutwe ajeje kudushikira nyene ari amakuru ateye ubwo. Dufatiye rero kuri ibi vyose
mugabo rero bibaye mu nyuma z'uko rero ibigiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Hari amakuru rero mwa mwaragiye munyegezwa ariko ngaha kuri Burundi News TV nyene tugenda turayegeranya kugira ngo rero tuyabashitseko mu buryo bw'idonido. Ibi rero n'aya majambo akomeye cyane y'agacamutwe uyu musoda ahejeje gushikiriza, mbibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko ari mu kiyago yaraduhaye mu nyuma rero yo kurungika abasirikare imbonerakure y'igipolisi batari bake muri iryo shamba cimeza ry'ikibira, nkuko nanone amajwi y'ibanga duhejeje kuronka kuri umwe nanone mu bajenerali barongoye umugwi w'inyeshamba Red Tabara atumenyesha, akemeza yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ibikorwa vyiwe vyoba bigiye kumukwegera akarambara. Evariste Ndayishimiye rero mbibutse yuko kuri uyu munsi ariho nyene abategetsi batari bake boba abagize umugambwe CNDD-FDD n'abandi rero bafise ipeti rya generali ariho nyene baheza bagafata ingingo ikomeye cyane yo kugerageza gukura ko umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye, aho nyene mu hoteli ikomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi ya Kiriri Garden iherereye i Bujumbura. Biboneka yuko rero iyo hoteli yabereyemwo inama ikomeye cyane kadundura yahuza abategetsi batari bake, ubwo nyene vyari vyanyegejwe, ariko umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye bidatevye rero yaciye aronka ago makuru. Munyemere rero tuze kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido kandi tuze gutanga umuco kuri ivyo n'ibindi biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amajambo y'agacamutwe rero abatari bake bahejeje gushikiriza mu nyuma z'uko rero n'intaheza abatari bake zejeje kudushikira, aho Perezida Evariste Ndayishimiye gushikungu rero ashobora gufatwa mpire na cane nkuko bafata abandi nanone ngo b'abasirikare mu Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umusirikare rero akaba yabandanyije abishimikira ko avuga yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gupfungwa nanone n'abanyagihugu rero bakamwihakana nkuko yihakana abasirikari mu Burundi bafashwe mbere n'umuhari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umusirikari yarakaye cyane mugabo arafise agashavu n'umutima uhagaze w'abandi bagenzi biwe bariko nanone bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ku munsi w'ejo nyene niho habonetse yuko hari amasanamu y'abandi basirikari bacu baje gutahukanwa rero ibiziga ubwo nyene bambutswaga Cibitoke nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero vyose tubandanye tubikomoza ko mu nyuma z'uko hari n'abandi basirikari batari bake rero bategekanywa kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ego, ariko bigaca vyanka bivanye nuko bamwe rero mu bacungera na bamwe mu bajejwe amakampi ya gisirikare bamenyesha yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye atategeko rero azosubira gutanga ngaha mu gihugu c'u Burundi ku gisirikare. Biboneka yuko rero ariko wewe arabandanya kwikururira yishikiriza inyungu gwiwe mu nyuma z'uko rero aho kuronsa abanyagihugu igitoro ahubwo abandanya abaronsa na cane amajambo nanone amenyesha yuko rero hari ivyo bagiye gushira mu ngiro ariko tukarindira tugaheba. Ivyo rero bikaba mu majambo akomeye cyane bamwe mu basoda baduhaye ikiyago bagiye bashikiriza. Unyemere rero tuze kubashitsa ko amajambo y'agacamutwe yashikirijwe n'uyo musoda amenyesha yuko rero ibi vyose biriko birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye bibaye mu nyuma z'uko rero ari ibigiye kudukwegera abarundi twese akarambaraye, aho nyene tubona yuko intwaro ya CNDD-FDD kuri ubu ngubu rero idahabwa iteka bivanye n'iviriko birakogwa n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbibutse yuko rero abishinze kumutembagaza bose nabo nyene bagiramiwe mu nyuma z'uko rero umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye ata muntu n'umwe yoshobora kumukura ko kuri ubu burongozi hadakoreshejwe rero izindi nguvu mu nyuma z'uko rero n'abagerageje kumuha ishano gushikungu rero barushe kandi bagaca batabigezeho. Mugabo rero bibaye mu nyuma z'uko abavyeyi batari bake rero bariko barakorora amosozi dufatiye ku makuru akomeye cyane no kuzindi ntayi zejeje kudushikira ku makete ate ubwoba yarungikiwe uruganda rwa Burundi News TV nyene basaba ko twobishira agaragara ibiriko birashikira abatari bakeye nga mu gihugu c'u Burundi nyene abo menyesha yuko rero bagiramijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo rero nyemera rero twumvirize aya majambo akomeye cyane mu nyuma turi buze kugaruka dutanga umuco kandi tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye n'ibindi rero biyago bitugenda turonka mu buryo bw'idonido tugenda tubibasigurira mu yandi makuru n'ibiganiro tuba dutambutsa kuri Burundi News TV rero, kandi bikaba mu nyuma z'uko rero ibi vyose biri kuba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye wewe abandanya avuga yuko rero harico ariko arashitsa ku gihugu c'u Burundi. Mbibutse yuko nko muri Bubanza muri amasaha umunsi wose biravugwa yuko rero atagitoro cigeze cyaboneka, kandi umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe biregwa biyunguruza ese koko iyo miduga yabo yoba yoyo idakenera ibitoro canke mazotu n'ibindi bitandukanye. Munyemere rero umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye arahejeje kuba ageramije igihugu c'u Burundi. Nyemera rero twiganukira kuri aya majambo akomeye cyane mu nyuma rero turibuze
kugaruka tubashitsa ko ayo makuru ari twabateguriye. Ntimuje kure rero, nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose. Kaze rero muri aya makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Mu nyuma rero turibuze kugaruka tubashitsa ko ayo nandi twabateguriye. N'abandi barundi batandukanye bari mu makungu ari byo rero bagiye bashikiriza ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, abo bamenyesha yuko rero bageramijwe mu nyuma z'uko hari bamwe mu mbonerakure zarungitswe mu makungu kugira ngo zihagarike imitima y'abo barundi bari mu makungu. Mugabo rero twe turi ngaha turiko turabona ibiriko biraba ari akamaramaza. Wewe aho uherereye hose, wowe utwumviriza uherereye muri Canada canke uherereye andi hatandukanye, tubaye kaze kandi rero mutuyagire ku biriko birabashikira bivanye n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbaye kaze. Baye mutumye hari abanyarwanda bamutelefone kumubwira ko ashaka kubabohora, ahubwo abiwe bamerewe gute? Nico yateza kuraba, kuko ivyo ni daboro ntibimuraba, kiretse ko batanamutumye, kiretse ko atana ubushobozi afise bwo naho baboshwe data, nta bushobozi afise bwo kubabohora, ntavyo yoshobora, biranamurengeye. Rwanda rugeze ku yindi level, rugeze ku yindi niveau atari Ndayishimiye, naho babashwe ntiwohogana Ndayishimiye. Rero narabi vyiwe muhanze, afise ibibazo vyinshi. Urwaruka rwiwe rwama ruriko riruka mu mashamba za Serebi zigenda bata umutwe, babuze akazi, bari ku marigara n'ibindi. Barabizi ivyo ariko arakora, arazi ko igihugu kiri munsi ya zero, ariko akaca ivyo vyose abirengana, akaja muri ko kuvuga n'importe quoi ngo u Rwanda rumugize iki? U Rwanda rwo bamubujijwe vyose. Nabanza bahora igihugu ciwe, nabanza bahora abanyagihugu biwe, nabanza bamarira barira, areke kwita mu bindi adashoboye, atari nakakaze gushobora, kiretse ko ariko asuka nabo banyekongo ivyo basuka. Kandi bo bamusuka kabiri, ubu yaruga imipaka n'ibibazo byose abarundi bifitiye, abuye n'abashaka kuja aho baje barazunguruka canke niba nabishobora, badanaza ku mupaka barahomvye, bari mu rugo, ama transport yarugaye. Ibyo bibazo byose Kongo yo imipaka iruguruye, ariko akacaje hariya akavuga ibintu azi neza ko atoshobora kugira ashike kuki. U Rwanda rwamutumye, ubwo rwaruka rw'u Rwanda rwamutumye ivyo, ari capable, ngo mutuma go ari capable, byo bari byo arafise na capacité na ntoyi yo gukora ico kintu, ntacashana ashoboye. Kandi abakongomani hadi baramura bagatwenga, hadi baramutwenga, aravuga ati ikiya kintu cego bivuga ibiki, ariko akubwa n'importe kwa ibintu bitagira umutwe n'amakuru. Narabi ivyo ategeza gukora, akora ivyo ategeza gukora, ashira igihugu ku murongo. Nta kindi abarundi bamusavye, nta Burundi ntibwamusavye kugenda kuba ambasaderi w'ibindi bihugu. Uburundi bwamusavye kuba president no gutera inyishu z'ibibazo biri mu gihugu. Nivyo vyabamutoreye, naho nzi ko batanamutoye, arazi ko atatowe. natwe tuzaja turabasabira ku Mana. Dore uyu ndamuzi. Uramuzi? Yitwa uwahe? Tubana n'Imana. Ni warasito? Tubana n'Imana, abandi tubana na shitani, ngaho abantu bari kuza bakakwambura. Imana bahimigisha. None mukecuru, abayobozi badutumye, abakuru ba M23, tubabwire ngo iki? Mubabwire Imana izabafashe, mbega muri kureba imbabare, mukareba bajaga baraca ibitoke bakabijana bakabyiba, banyatse n'akarago n'akaringiti. Ubabwire ngo Imana ibahimigisha, turabashimira. None witwa nde? Nitwa Maniraguha Basete, nkaba ndi umukobwa w'Abatama. Urakoze cyane. Ubuyobozi bw'icyama bwadutumye tubahe pole kubera ibigeragezo mumazemo iminsi, kandi bwadutumye ko tutazongera kubasiga. Abasirikare bacu ntabwo bazongera kuva hano, aba bibesha ngo turagenda batubarira iminsi, ntabwo bizongera. Ubuyobozi bw'icyama bwatubwiye tuze hano turebe abaturage b'i Butare, tubabwire pole, ariko tubizeza ko tutazongera kubasiga. Turukumvikana. Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko ari ngombwa ko urwaruka rw'abanyarwanda rwibohora. Ivyo President Ndayishimiye yabivugiye Kinshasa ejo ku munsi wa Mungu mu nama yakoranye n'urwaruka rw'abanyekongo bagera ku 500. Iyo nama yayiremesheje nk'imboneza y'ubumwe bwa Afrika mu gisata c'urwaruka, amahoro n'umutekano. Menyesha makuru Pierre Claver Nyunguru afise ibindi kuri no nkuru.
umukuru w'igihugu c'u Burundi ntajya umunwa mu gusubira kwagiriza u Rwanda kwa rwo mwansi w'akarere kose ka Afrika y'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kongo yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu ciwe gihana n'u Rwanda. Kuri we nico tembagaza ubutegetsi bw'uwo yita umwansi iyo gishigikira. Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa kuri uyu wa Mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda. Les terroristes, les criminels, l'état-major général ati twarugaye imipaka kuko twabonye ko batubeshe kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya. Ibiro bikuru vy'umuharire de Tabara biri mu Rwanda n'ivy'ubwo butegetsi butwemerera no kwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha. Notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple rwandais commence quand même à aussi faire pression. Aho tugeze rero tubwiriza kubandanya urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko n'ugwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nk'intumwa yawo mu gisata c'ugwaruka, Perezida Ndayishimiye yabwiye ugwaruka rw'abakongomani Kinshasa ko yiteguriye kubafasha kugwanya uwo mwansi. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui ati iyo dufise umubanyi mubi akora ibyo ashoboye byose ngo atudurumbanye dukorere hamwe natwe kugira ngo tugwanye uwo mwansi. Ariko icambere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda hanyuma abandi tuzoza kubasahiriza aho mugejeje. Mubishatse twotegura ihuriro muri urwo rwego rikabera i Bujumbura rigahuza urwaruka rwo mu karere. Iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari wo Rwanda nibaza ko abanyarwanda atari wo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga ca Tanganyika. les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. Aya majambo yakiriwe nabi mu Rwanda, naho leta ataco irayavuga ko userukira u Rwanda mu gihugu c'u Buholande Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yagize ati ntivyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu vya Afrika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa Afrika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe. Ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri ico kibanza kandi yaciye kubiri n'amahame y'uwo muryango. Perezida Ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa Kongo. Ibi vyaribonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe Le Martyr i Kinshasa aho ibirori vyo kwimika perezida wa Kongo vyariko biracishwa ikibiriraho kuri radio na televiziyo vya leta. Abamenyesha makuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati Uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na Kongo. Uburundi bwashigikiye RDC mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Uburundi ntibufise intumbero imwe n'u Rwanda rusotora RDC. Murabo buryo perezida w'u Burundi ahawe icubahiro hano muri Stade des Martyrs. Tumaze igihe tubivuga. Ndayishimiye yarafashije RDC mu buryo bukomeye. Ndayishimiye araryohewe cane. Murabo buryo abakongomani bamwakiriye. Alors, ovationné par le public, il est très content. Perezida w'u Rwanda ntiyari yagiye muri ivyo birori. Ibirori biheze Ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita Nyatura, igice ciyise abazungu Robert Seninga cagirizwa n'amaraporo menshi ya ONU kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ku mugoroba wo kuri uyu Mungu inyuma y'amajambo ya Perezida Ndayishimiye, uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Kongo. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi vyanditse ko Perezida Ndayishimiye yari yagiye gukeza Perezida Tshisekedi. Pierre Clavin Nkuru kubwijwi rya Amerika.